Hello guys bakunzi ba Big ATV ndabaramukije aho muri hose nkuko musanzwe mubizi mu gutangura ikiganiro cacu tumaya kwanza tukagira subscribe hama tukabandanya n'ikiganiro cacu kuri Mike nta wundi ni Indo the Badman nkuko rero mubibona tukaba twatumiye umutumire wacu umudanseri akomeye amaze gukora video nyinshi mu basani naho nta wundi arashobora kutwibwira turaguha ikaze bro. Ego rakoze cyane. Hari benshi muri Buja Flavor batakuzi bifuza kumenya. Je ku mazina abavyeyi bamaye twa David Cheb ku izina nkoresha muri dancer nkaba nitwa Davido TBA Machala. Ugerageje kuraba itandukaniro yo mu bindi bihugu za Europe no ngaha mu Burundi nikiye kintu bo baba basumvye. Kintu badusumvye nabwo ari kinini sana gusa je cyo novuga kintu badusumva ni location location bobo bazironka facilement cyo kimwe natwebwe. Beje ndakunda gukurikirana sana Instagram z'abadanseri bo mu bindi bihugu ngerageje kuraba dance batamba na dance mwebwe mutamba ndabona umengo hariyo itandukaniro ryinshi kubijanye n'ivyo mutamba mwebwe mutamba Afrobeat bobo batamba ibi uko bavyita dance americaine me ni kuki mutariyumvira gutamba namwe dance americaine? Iyo dance americaine ko vuga dance hip hop hari ama break dance hari ama crump ibyo byose iyo turi kuri stage byose turabigira mbwa iyo tukora cover tuzagira ama Afrobeat Afro house nivyo bintu biguma bitrending ama rezo socio. Jewe ndakunze kuraba video zanyu nyinshi nkunze kubona mutamba Afrobeat gusa ntimigera mushiramwo izi dance americaine canke break dance canke amaragaton nkunda kubona gusa Afro dance nta bindi. Ama dancer yo video ya dance ziragaton zirahari nanje nabikubwiye izo only tuzitambiye kuri stage kandi ariyo nama video muri YouTube turi kuri stage ukashobora no kuzibona zose zirahari zose na style zose da dance zose ushobora kuzibonamo. Mbe ni kuki mudashobora kuzitamba muri video? Birashoboka gusa ikintu cyose ni gupanga bashaka kuvuga uti jewe no munsi shaka kugira video ya hip hop dance umva biravana programme wawe na inspiration waronse uwo munsi ushaka gukora ikintu kandi no gukora video ya hip hop bizoshoboka ariko so ubu ni harageraho mubigira. Ushaka gusanga nejo ndabigize cyangwa n'umunsi nyine mwijoro nyine mvuye ngaha ndashaka kubigira mbwa bizoshika tu cyose ku gahunda ni gahunda mbe kugira wiyumve yuko ufise iyo ngabirano yawe yo gutamba wowe wabitanguye gute kugira wimenye yuko uzi gutamba nikiye kintu ushikiriza nk'abantu bo bafise ingabirano mugabo batazerekana nikiye kintu babwira kugira babone ingabirano zabo? Nka je kugira menye ingabirano ufise si kuvuga ngo nagiye kwimenya danku aho nyene oya kandi namye numva kuva kera nkiri muto nivyo bambwiye ngo naratamba sana kunda gutamba ibiki musanze kera cyane nakina football sinenzi ko ivyo gutamba biri muri jewe mbwa nagiye go practice umunsi umwe nkatamba nyene rimwe kabiri gatatu ngaca numva hariyo vibes bampaye nyene avuga uti urazi gutamba ukuntu kurabishoboye ukuntu nzogeguru basireka magare kuri ico kintu ndabe ko cokunda kunteza imbere ku bintu ushaka nyine. Woba waratanguye gutamba yari kuva wamenye yuko ufise ingabirano yo gutamba? Muri 2011 watanguye gutamba muri TBA canke urafise indi kundi watanguye gutamba? Nabwo TBA niyo crew ya mbere novuga ko ariyo natanguye gutamba mo kuva kera nkitangura gutamba na crew nimwe natamba DJ nyene. Watamba uri wenyene? Nariyemera avuga uti Daniel ndashaka kubikora byose. Hageze nko kuri stage ugiye gutamba nkuko dusanze abantu bandikisha amakuru ni wewe wenyene wiyandikisha wenyene kuko cyo canke hari amakundi mwajana? Canke ndakurekrita nkacafata swati nguye nga bane abatatu ababiri kasanga akaja dupanga choreography kacha du performing. Okay, tugerageje kuraba muri Buja Flavor mu Burundi hoba hariyo ikundi zibiri nkiyo tuzi nka Dream Team uyindi na TBA. Turafise TBA uwo bitwa Danny Cole akunze kuba atamba style zose. Dream Team akunze kuba atamba style zose benshi turakunda kumuraba tumukurikirana akunda kuba ariko arigisha abazungu mbe ni kubera kimwebwe TBA ivyo atavyo murashikako? Tubwe turamaze kubigira niko nyene tutaronse opportunity yo kuza turi kamera natubwe twigisha aho twigisha tubwe turamaze no kwigisha École Belge BIMS hamwe na Baya tubwe turagenda nyene twarigisha umba twabasanga ku mashuri wabo sico kimwe no gusanga umuntu kuri salle
umva ntitwaronka opportunity yo kuvuga ati reka tugire video twerekane ko turigisha abanyeshuri mu mashuri ari different mugabyo turamaze kubigira. Okay, kuva ugiye mu bintu byo gutamba niki kintu kimaze kukwinjiriza mu buzima umaze kubona kuvona atangure gutamba jewe muri je hari ikintu cyahindutse nigiki ko benshi bavuga ati muri Buja Flavor umuziki wa Buja Flavor ko utariha eske na danse woba uriha canke ntabwo ibariha? Just irariha bivaye nawe wiha ukuntu wiha valeur bwiwawe irariha kanje maze gukura ikintu kinini sana muri danse kinini sana kinini kuvuga ngo ni kinini ngo kugura inzu cyangwa kugura umuduga cyangwa ngiriki amaze gukura ikintu kinini sana kandi atishimira nico kintu. Bo turinga hari rero kugira tumenye ico kintu abantu bari kwaradukurikirana baba bashaka bamenye ico kintu eske ico kintu ashobora kwitubwira ni giki kuko hari benshi ngaha bazi gutamba ariko batinya kwinjira muri danse mu dancer kuko bazi atakintu kiriyo kandi namaze kumva benshi bavuga ati mu dancer nta kintu kiriyo uririra gusa kujya hits nta kindi. Ikintu nashobora kuvuga kintu gito gusa sishobora kuvuga kijya kiri umutima wanje maze kuronka siko en bref ndashaka kuvuga yuko icyo nakuyemo ubu ndashaka kuja ahantu nkavugana n'umuntu ameze ukuntu umuntu akuze ndamaze no kumenya n'abaririmbyi bamwe y'abastar ndamaze gukorana n'abantu bamwe videographe ukuntu umva hari connaissance ukuramo muri ico kintu kugira uteze imbere career yawe nico kintu kinini kuri jewe namaze kuronka deja ndashaka kuja hari ahantu par exemple je shaka kwinjira udashaka no kwinjira bivuye kuri dance gusa. Ya nivyo shoboka. En fait urabona je ndi mu journaliste sinibaza ko hari ahantu wo kwinjira je nto. Yari example ndaguhaye basi ukuntu ufata n'undi muntu basi ni example ndaguhaye tu. Okay merci. Ama bakunzi ba BK TV Burundi Kingdom nkuko musanze muzi uyu ni Machala aka Davido numwe mu badanseri bakomeye baciye ibintu hirya no hino mu Burundi mukaba mumaze kumumva ivyiwiwe mbo nike kintu wobwira abantu bariko baradukurikirana? Ico nabwira abantu bariko baradukurikirana muri Burundi Kingdom TV babandanye bagira subscribe kuri channel yanyu. Nta kindi kintu uba utegeranyije ubafitiye ubaha canke ikindi kintu utegeranyije gusohora ciwawe? Ego vuba TBA igiye kusora video shasha tuje mu indi style shasha muri rythme shasha muri style shasha umva 2021 kweli tugiye kubyerekana ugiye gukora ivyo mutakoze ivyo tutakoze muri 2020 2019 ubure tugiye kubikora byose ibintu byinshi sana tugiye no gura ama workshop menshi sana ibintu byinshi n'ama video menshi sana. Yeah. Hariyo workshop nigeze kubona migeze kuorganiza hari aho mugira repetition mbo hajya mu wamari mufise abantu baba managinga canke mwabikoze mwenyene ku gatwe kanyu? Ego turafise management dufata ku mugongo management ni Maison Mugisha tukaba turi na partnership na 47 bajya tugira ama video 47 films. Ego na workshop tuweba kugira ya workshop siziko wayibonye hehe wayibonye muri YouTube? Ndakunze kubakurikirana cyane Instagram workshop yagenze neza cyane kandi twararonse abantu benshi twiteze yuko turonka abantu nk'abajya kwa deja kubera publicité twagize misi mike sana mugabo twashima Imana vraiment haraje abantu benshi vraiment kandi turabonye ko dance mu Burundi kiraguka sana ikiza na generation shasha ziko ziraza ubu ziko ziza new generation ziko ziraza neza bivanye na twebwe tubakuriye turabeka inzira nziza. Man bon ico ni cyumviro ciza mwagize hama tukaba twashimiye guhagaritsa ikiganiro cacu ngaha bakunzi ba BK TV mubandanye mudukurikirana. Sawa merci murakoze.